Vous uti Hutu, ngo ta place n'est pas ici. C'était traumatisant. Hein? Ngo fata intuze wigire, c'est pas ici. C'était mu nafashe intuze nigiri, bangaruye mu mwembe kweri. Kandi narakubise gose. Bakosora babona izina. Kandi ntibakwereka amanota waronse. Ngo wize ngo science fondamentale ntatwara. Hariho abaza bazi yuko bazotwara. Twe twiga science fondamentale bayita ngo ni ivyatsi. Tutera twize ivyo vyatsi nyene. General de brigade Baratuza Gaspard akaba ndongo igisata c'icenda mu rwego rwo kunabaza no kuvuga njejwe imitima y'abasirikare hamwe n'imigenderanire y'igisirikare n'izindi nzego kuba n'umuvugizi w'igisirikare hamwe n'ubushikiranganji bwo kunabaza no kwita abahoze ku rugamba. Ndashimye cyane abagize presentation ngaha rero bavuzemwo n'ikumirana canke ihohoterwa ryoba ryarabaye mu gisirikare cy'u Burundi kuva gitanguye gushingwa mu 1960. Ico gihe jewe sinari bwavuke mugabo maze kugira akayabagu canke iciyumviro co kuja muri urwo rwego novuga kwihebera igihugu. Nagiye ndabona bimwe bimwe turaza kubisangira. Rero garutse gato inyuma reka mvuga ibindi aba hanyuma na iskamu nayitwaye hari ibyo nabonye mu madokima mugabo ndayitwara jewe nta discrimination yariho cyari byarahetse. Jewe rero intara mvukamwo ni ya kera bita Mwaro. Naragize ikibazo n'umwana muto mu 1972 nari mfite imyaka 6 ku buryo nari nciye ubwenge narabona ibiba muga kubera ibyabaye abantu bari bazi bize barabishe bo mu bwoko bw'abahutu hamwe n'abakomerisa bari bafise amahera. Ncangira ikibazo je natanguye ntevye mu 1974 mfise imyaka 8 yaba 9. Ndashimira papa mugabo yarankubise kugira nje kw'ishuri, yarankubise gose ko nari nansi. Natinye ivyo nyene ko wize ucupfa. Rero asanga sinagiye kw'ishuri muga nkamuhenda nanje nagiye kuragira ngira nico bituma ndeha gutyo. Ndateba ndagenda bakugwanje bariga mukugwanje mukuru ibiye byo kwiba ama certificate byaramubayeko ntakiriho yaritavye Imana mugabo yaratoye konkuru barayimunyaga baraheva bahindura izina yitwa Nizigama Victor bakabahashira umukobwa bamwita Nizigama bakabashira kw'ibyubukirisu bwiwe hanyuma aragenda mugabo ntiyerewe kuko ntiyabandanije ngo amenye amashuri ya munani nabacagira ishavu areka kwiga acaja mu gisirikare umusirikare mutoyi. Rero je niwe nagiye nkurikira ndaguma ndamuraba ntiyihoye mugabo ibyo byaramushikiye kandi yarazi ubwenge mugabo iranka yuko abandanya amashuri. Je rero ncangira uwo mutima nti none nje kwiga ubundi ho nzomenya. Mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa 5 mumva ko natanguye ntevye niga ku kilometero kimwe ishuri yitwa Nyamugari. Iyo shuri yaratora cyane konkuru yarigeze gutora ko abanyeshuri 25 konkuru bari benshi cyo gihe. Hanyuma ngeze mu mwaka wa 5 nzi yuko niga mu mwaka wa 6 umwigisha yigisha wa 6 yari umunyarwanda yitwa Nkuranyozi Ernest ntakiriho. Nshitse mu wa 6 aranka kunyigisha ndumwe acarandobora agira ati wewe ntushobora kwiga ngaha ncanshira ku ishuri iri ku birometero 10 ahantu bita Ecole Primaire de Nyarucanga. Uwo munsi narakoreye amosozi abo twari tumenyeranye ku ishuri basigaye ngaho nanjye ndaba ngiye kure ahantu ntamenyereye nari mfite imyaka hafi 14 sinari
mu nyuma papa arambwira ati mwana genda nta ngorane wenda akeneye ko wiga kuko watanguye ukuze. Aho rero nabo wa mbere mu ishuri, wa kabiri sinarengaho, ndagenda kuri iyo shuri yo kilometero 10 tatora ko benshi. Umwaka wa mbere sinatoye konkuru, ndadubura nasona ndasaba ikibanza, papa aransabira kwa directeur araronka ikibanza. Mugabo wa mwigisha asubira kunana, umunsi wa mbere nahatonze, wa kabiri yagize ati subira kuri yashuri. Umunyarwanda acaransubizayo, ndagenda nta ngorane. Ndashindiriya uwo mwaka twatuye turi babiri mu banyeshuri 52, cambo wa mbere n'amanota menshi 76 barabira amanota 38. Canja kwiga rero ku ishuri ndirabigisha École Normale de l'État. Yagenda ko abana bazi ubwenge, higisha babirige bakopera niki, caniga imyaka yose nta discrimination yasuye kuba muri ico gihe. Muri secondaire hari abanyamahanga, harigisha n'abanyarwanda benshi b'impunzi batwigisha ivyigwa gusa. Mpejeje mu mwaka w'1989, ariko imbere yaho harabaye 88 sinoneka kuyivuga, ntega amarangara. Ntiyadukoze ko cane, umugabo yaraduhaye icigwa gitangura kuguruka. Hanyuma muri 1989 mbonye mpejeje amashuri n'amanota meza, reka nze kugerageza. Natanguye gushaka kuja kwihebera Imana. Naragiye barabaza, naramaze y'iminsi muri seminari. Umugabo aratohoza, babaza muhira ko sinari naseze, baca sinamenye ingene bantangiye raporo, batabwo natahe. Hama kagumamwo, ivyo ari vyose jewe ndafise vocation, impano, ingabirano mu kuja mu gisoda. Ntawe nasezeye kiretse uwo mukuru wanje w'umusoda mutoya, namubariye nti ngiranze kugerageza muri SCAM, sinzi ko bizokunda. Ndamanuka nsigambiye petit frère atize, sindagiye kwiyandikisha muri kaminuza. Ukabona haheze indwi zibiri ntagarutse, bizoba vyakunze. Ntagaruka naho ntihagire ico uzovuga kuko natinya kuyoberwa ko sinigeze nyoberwa. Mugabo rero muri SCAM byari bigoye. Umunsi nja kwiyandikisha, mu byumve neza bimwe bavuga, barakubaza aho twaje kwiyandikishiriza, hari muri ico bita École SI, muri État Major winjira ntajya amaja kuri clinique. Ubu ibiro byanje biri hafi yaho. Barakubaza bati mbega urafise umuntu hamwe woshiki n'ingorane twoheba tukabwira? Ndabaza nti umuntu yitwa gute, ameze gute? Ngo nk'intwaza ngabo. Murumva ico bashaka kubaza yuko ufise ico no kwita umutitere, umudazungurutse umutwe. Nta ntwaza ngabo nimwe yava mu karere ngombereyemo. Ndamubaza nti vuga umusirikare mutoya, hanagomba kuvuga grand frère. Ico gihe yakora igakumbu, yari caporal. Ndaraba nti hamwe no bivuga ahubwo no havanyobego ntarinjira. Ndasura ndababaza nti no vuga umusivile hari ico. Barijijanya, yandika na crayon, yandika futa. Arabona yuko mbuze, acambaza ikintu kimwe ati none woba warigeze kuba muri muri les organes de parti iprona? Naho kuri nari muri Gerere. Muri Gerere nari nkomeye, no mu manifestation publique manini nari nkomeye. Baca baratohoza basanga nivyo, acabona kunyandika. Umutitere muga namubuze. Barandika kandi ari umukinyi wa handball, na president capitaine wa equipe do handball ukuri Lisengagara. Bari banze twakina na Muzinga, bakabona bati ujya mu ntabisa amatara kandi organize equipe neza.
novuga yuko mu kwinjira rero tuhageze turaza gukora ikibazo, baradutumira turaza, dukoze ntitwafuka, bakosora babona izina kandi ntibakwereka amanota waronse, baca baraprograma hari 89. Ikibazo twagikoze iminsi 7 yose turi muri scam, abaje bakandida bashika 400, twashika 450, bari bakeneye 65 gusa. Turamara iminsi dukora ibiharuro, igifaransa, icyongereza nticyari bwajemwo na sport. Niho rero uri kurakora ikibazo, hariho sport bita abdominal, ugira gucyo uvyuka ugira ugashira ku mavi, wategeza kugira 60 abdominal kugira uronke yose kuri yose. Narazigize na mu sportif ndazirenze, barandeka ishika ku 125. Aho mugabo ukugira nyinshi ni kuruha, hariho yari ma épreuve uravye nabi washobora kweshurwa kuko naba nabije mu mugongo, ibintu by'ukurira umugozi, kwiruka. Mugabo wari karatugirisha nama yabimenye, amureka ngo kireke kibandanye kigira, wabimenya yari sokre, aho biba biratanguye. Mugari ndabikora cyo gituma rero sport naronse menshi sur 80, yari kuri 80, naronse 78, ibiharuro nka 56 ku 60. Igifaransa bakosora nabi, yari texte bakosora ubwo bagombe, naronse moins de 30, mugamba ndapashije. Hanyuma kugira ninjire novuga yuko 89 niho hatangura kuba abahutu ba mbere binjiye mu gisirikare, muri scam, kuko banyangoma baraje bazanye abavuye Bururi yigishije, yavuze ati abandabazi biharo nje ndabigishije, batinjiye umugambi w'amahoro ntibandanye. Abo nibo bandiye ko, nibo twandiye ko mu kwinjira, naye ahandi byari bigoye kwe, baca barabona babaye ba mbere barakosora, tubona kwinjira. Muga hari abandi yazanye yangoma yagize ati ayo baronka yose bateza kwinjira kuzomuzomwa bakosoye nabi. Turinjira turatangura imigigwa, aho byagoranye rero hinge dutora amafakite twigamo. Hari amafakite abiri, science économique na science fondamentale biharuwo. Nari nize science B, abandi bakiga A yari science fondamentale. B ugiye muri fondamentale udakwije baca bakugurura buno nyine ko biragoye. Baca barafata abashatse badukubita muri science fondamentale. Baranko twiga economy, cangira ntacu, nako ndigiharuro. Imana yakinga ndarenganye, ndiga menya première session. Buno nyene abize B banse kwiga science fondamentale, watwara académique Imana muhezagire Colonel Léonce yarabaye juste, sino hari hateguwe baranka bakiti abiga, hari abavuga bavuye bari bafise abatitere bamwe bavuga ngo wize ngo science fondamentale ntatwara, hari abaza bazi yuko bazotwara. Twe twiga science fondamentale bayita ngo ni ivyatsi, tutira twize ibyo vyatsi nyene. Rero onsa cabona ati abantu baza kwiga ivyo nabahaye, ati nzotora muri abo nyene nibo bazokwiga mu mashuri meza. Yaciye afata bamenye première session, twese yaturondera amabursi, bamwe baze mu France, abandi mu Budage, natwe groupe yacu cija mu Bugiriki. Shinja kwiga Académie Hélénique d'Orléans kuva muri 90, nari mpeje première candidature année de langue, njangira 6 ans mu Bugiriki, nza ndumu ingénieur mécanique avion et sciences aéronautique. Ntashe 96 akajagari mu Burundi sanga ni hatari, yegere
président ntibantunganya après un mois natashe muri juin uyoya abaramukuye asubira ku butegetsi imvururu rero ziratangura uruhigi muri aviation mabwira nakoze yo amezi atarenga 8 kandi nari nagize grande distinction twebwe twiga turi sponsorisé par l'Union européenne bakadukurikirana baravuga bati amanota waronse 85% yari 17 sur 20 bati uzocubandanya kwiga 3e cycle muri États-Unis urihiwe na Union européenne maze gushika aviation murumva yuko ntakoze umwanya nacinjira kuri terrain ndabandanya za gahunda narakoreje kuva kuri Ruzibazi gushika kuruwa imisozi ya Bujumbura yose ndayizi ku mutwe imyonga yose ndayizi pendant la crise igoye je commandais en peloton une compagnie ubabizi Chandi amahoro ntacyo byambariye nagize nti je sininjije mu gisoda nzi ko nzo mu pilote engineer mugabo ko ari gisoda ari gihugu ndabikora J'ai travaillé là-bas, ndatuma n'intuma ntibaze kumbariza yuko nosubira muri aviation batirindira we nturaheza stage kuva 97 gushika muri 2003 ndi kuri terrain n'ivy'indege mpava ndavyibagira niho muri transition président Ndayizeye yagiye au pouvoir nari mpejeje icyo bita SPO stage de perfectionnement officier ni école de commandement ya état major na compagnie état major yaca antumako mugabo imbere akiri vice president yarantumye ko baramunyima gabaye president ati ingo sinari narahejeje aca arantumako naciye ngende mutation yarakurikiye niho rero natangura kumenyekana prime d'ingénieur ico gihe nari kuri terrain barayinyima mugangiye muri garde présidentielle baci bayishira ko baci bagira ubwoba ko nari officier d'ordonnance wa president ntangura kuboneka akarenganyo kashikagabanuka ni pete cyenda ironka muri 2005 hanyuma discrimination yaragabanutse bukebuke mugabo imbere y'igihe murumva yuko bitari byoroshe umwuga narawushishijwe muga ntacyo byangize nagize nti igisodo gikorera mu mpande zose kandi hose ukingira igihugu nangushobora kuba nkingira hejuru mu kirere no hasi ntaco n'ibyo nkora n'ubu hari naho bikiza batari bake mugabo ikindi nanibagiye nuko muri ibintu tucinjira muri scam niho naboneye yuko batora hajya muri rite d'initiation jize abahutu n'abatutsi ntavyo nari imenyere mugabo baraza bakakubaza ngo urinde piwaki kavuga izina ngo yavuga ubwoko yavuze uti hutu ngo ta place n'est pas ici c'était traumatisant ngo fata intuze wigire c'est pas ici c'était mu nafashe intuze nigiri bangaruye mu mwembe kwe kandi narakubise rwose ubwo ntacu byangize ahandi naho iya keke kiyafaye motiwe bamaze kumenya ukuntu byagenze nibanga ryacu mugabo naramubabariye ko yabigiranye méchanceté hariho n'uwundi mon promotionnaire sinorinda kumuvuga izina mugabo mwaramwumvise kiyafaye ete castré naho wowe yari mu ruhutu barabimugirira gutyo ariko les autorités nuko bace bahaguruka muga gatima mumva yuko kariyo ce n'était pas téléguidé bace bahaguruka barabahana mbere hariho nabavuye mu birukanywa ariko murumva rero traumatisme nk'uwo yayigiriwe uno munsi c'est un officier colonel ariko arababona ariko aramubona ingene yumva ariko yarambwiye yuko yamubabariye kandi yagiye kumusaba ikigongwe kandi yarakimuhaye je ndamwibuka naje ndamubona ndamubwira nti wari hushishije umwuka kubera ubwegito bwawe rero ibiye byabaye mu gisirikare kuva 65
twarabikurikiranye kandi twabibonye kuko twebwe twinjira en 89 nta bahutu bari mu gisirikare, batangiye kwinjira après Ntega Marangara habaye ijya gouvernement d'union nationale, premier ministre akaba Sibomana Adrien yaciye bogera ko baza barinjiza bake bake, none uno munsi ubaye image y'igisirikare ubu ni équilibré, tugaca tuja no muri accord d'Arusha banganya 50-50, naho batarakwira neza gutyo uwe twoshobora gushima yuko biri équilibré.